Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe mumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe mumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Kuri ubu ngubu rero turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikira. Ndabwira ukuri umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi woba uhejeje kubonekamwo injyane mu gihugu c'u Burundi. Reka vyose turabigaruka ko, reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora ndagusoma nuko musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabana arakazujya naho nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ana makuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka na muntu tukayabashikiriza tuyanyujije kuri imbonesha kure ya Burundi News TV mu biganiro vyacu vya misi yose, kandi mukatorezwa n'abagwe bamenyesha makuru babahinga kandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo aya makuru yacu abashikeho. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi, bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu asabwa gukora ibishoboka vyose, nubwo bivugwa yuko umukuru w'igihugu amagara yiwe ageramiye nyuma yo guha umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye shano bagaca babona yuko adapfuye. Kuri ubu ngubu General Prime Niyonga bijyanganye nga mu gihugu cacu c'u Burundi cyo bagihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Abasirikare sinzi insoresore biravugwa yuko aba basirikare urugwaruka mu basirikare bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane na cyane ko General Prime Niyongabo ahejeje kubarungika mu kibanza kitazwi. Amakuru adushikira nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca batazira ndakugarika afashanya na General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu yo batanguye kumenya neza ko General Prime Niyongabo yoba yabaye umugambanyi. Amakuru adushikira rero dukura mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca aravuga yuko bagira hibonekeze injyane hagati y'iki gihanganje n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca batazira ndakugarika. General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko yariko arafashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca muri dosiye yo gutembagaza ubutegetsi. Amakuru akomeye cyane adushikira yose turayagaruka ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye, bikaba mu nyuma z'uko aba basirikari barungitswe kuri ubu ngo hataramenyekana iyo baba bajanywe. Bamwe baravuga yuko abasirikari barungitswe kuri ubu ngo bajanywe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu bijanye no kuzana inzahabu kugira ngo bazishikirize General Prime Niyongabo n'ibindi bihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayandi masoko akemeza yuko aba basirikari baba bari kujanwa mu kirobere gishashe cararube kibonekeje mu ishamba ry'icimeza ikibira nkuko amasoko yacu avyemeza. Turi bugaruke ko twumviriza ukuri kubijanye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. General Prime Niyongabo iyo bafashe ingingo ikomeye cyane nyuma yo kurungikira umukuru w'igihugu ibintu bikomeye cyane. Mwarumvirije yuko umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 19 ariho yahawe ishano. Kuri ubu rero amagara yiwe akaba ashitse aho umwasi ashaka nyuma yuko ibihanganye biriko biraraba bikabona yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu atacaraba bihesheje gufata ingingo ikomeye cyane. Kuri ubu rero injyane hagati y'ibihanganje nyuma yuko Reveriyano Ndikuru y'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yabonetse yuko yari mu karwi ka General Prime Niyonga mu nyuma yiyongora kuri ako karwi ni kuzihemvo. Reka vyose turavyumviriza muri aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira, bikaba mu nyuma z'uko yategerezwa gupfungwa agatabwa mu mvuto bivanye nuko yoba yaratanguje umugambi ukomeye cyane wo kugambanira umukuru w'igihugu no kugerageza gutembagaza ubutegetsi akoresheje ingufu zitandukanye ronka yo bari mu mugambwe ukorera mu gihugu ca Tanzania wa CCM nkuko amasoko yacu avyemeza. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca batazira ndakugarika hamwe n'ijyanganje General Prime Niyongabo baba bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane tugira ngo tuyigaruke ko hariko haribonekeza injyane. Kuri ubu izo njyane zo bari kuzihemvo, reka turabigaruka ko vyose mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Dutegerezwa kuraba neza ibijanye n'aba basoda
b'u Burundi barungitswe ahantu hatazwi, bikaba mu nyuma z'uko vyose turi bugaruke ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Mwarumvirije yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ubwo yajya mu gihugu ca Ghana. Amakuru adushikira mwarumvirije yuko yoba afise yo imitayiteye ubwoba nyuma yuko yoba iri mu ikompanyi y'indege muri ico gihugu. Ivyo vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Abasirikari b'u Burundi bo bariko baragenda ku karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye canke vyoba biheze bimeze bite. Kuri ubu rero turaza kugaruka no ku makuru akomeye cyane avurwa ku gihangange Nkurunziza, bivurwa yuko coba kiri mu mugambi ukomeye cyane wo kuraba neza ibijanye n'ivyo igisirikare c'u Burundi kiriko kirakora. Bikavugwa yuko Nkurunziza yoba ari nderetsi y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu mu gisodara amakuru turonse akomeye cyane kuri Nkurunziza nyuma yuko avuye mu gihugu ca Tanzania aho yari kumwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu akaba ari we musoda nyene arekuriwe kugishika aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arembeye. Ivyo vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Bikaba mu nyuma z'uko hari ayandi makuru avurwa yuko Nkurunziza ategerezwa gusubirira General Prime Niyongabo nubwo amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ageramiwe. Bikavugwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari we yanka gushira umukono kuri iyi dokere ikura igihangange General Prime Niyongabo mu mabanga. Ibi vyose rero abamenyesha makuru bacu bahejeje kubikora ko amatoza vyose turabigaruka ko muri aya makuru adushikiye. Bikaba mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru yose turi buze kugaruka ko avuga ko hibonekeje indwara mu gihugu c'u Burundi iteye ubwoba, ivuga yuko yoba yabonetse mu bategetsi bakomakomeye no mu bene gihugu batandukanye bari mu bisata bitandukanye na cane mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo vyose rero iyo ngwara yoba yibonekeje ifise ibimenyetso biri nk'ivya COVID-19 turabigaruka ko vyose muri aya makuru akomeye cyane yajeje kudushikira. Ndabwira ukuri turaza kubashitsa ko amakuru ajanye n'ibiriko birakorwa mu gukoresha ibiturire mu gihugu cacu c'u Burundi na cane yuko umupolisi wacu mwakunze Jerome Niyonkuru kuri ubu ngubu amagara yiwe ageramiwe. Ivyo vyose rero reka ayo makuru yacu turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kubashitsa ko amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique na cane mu bijanye n'ubutungane. Umupolisi wacu Jerome Niyonkuru arakwije imisi itari mike mu munyororo wa karenganyo. Turi bugaruke ko kuri ubu ngo turonse amakuru akomeye cyane ku magara yiwe. Reka makuru yacu n'ayandi tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa mu gisata c'ubutare ngo ni gitere ku rugero rwa rimwe nanone kwijana ku mwimbu w'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe habazwa nanone kandi habahitezwe urugero rurenga 30% nk'uko biri mu cirwa cakozwe ku bijanye n'itunganya ry'ico gisata. Prudence bararunyeretse umwigisha wa kaminuza yakoze ico cigwa asigura ko iyo hari amafaranga canke ubutare binyuruzwa abari mu intambamyi nyamukuru ku bijanye nuko vyategerezwa kuba vyajya mu kigega ca leta. Amakuru akomeye cyane adushikira uwo mwigisha yabivugiye mu nama yatunganyijwe n'ishiramwe rishinzwe kurwanya igiturire Orcom kuri uyu wa gatanu uheze, yibutsa ko igisata c'ubutare kigezwe nanone ahanini n'abanyagihugu bato bari mu makoperative, ariko ubushobozi bwabo buri aho bufise aho bugarukira. Kubwiwe ivyo shobora gufasha harimwo ko hobaho amahunguriro nanone atandukanye. Ayo mahinguriro akomeye ashobora kubihingurira mu gihugu cose c'u Burundi, hikiyongera umwimbo kugira ngo ivyo vyose bitange umusaruro. Amakuru akomeye cyane rero adushikira biravugwa yuko ico kigo girashobora gutanga n'akazi mu bene igihugu batandukanye. Bikaba mu nyuma z'uko nayo andi makuru akomeye cyane yaje kudushikira nyuma yuko twababwiye inkuru y'umubabaro mu ntango y'indwi. Twarumvise akamaramaza k'ivyabereye ku Buterere aho umwana w'imyaka 5 yitwa kuri ubu ngubu Kerisei Iteriteka yafashwe ku nguvu agaca yicwa anizwe. Bukeyi Kerisei Iteriteka yakuwe aho yari yiciwe ajanwa guhambwa ku mpanda. Amakuru adushikira rero Iteriteka
gusa ntiyagandariwe nanone kuko umuvyeyi wiwe yari afise ubukene, abayeho mu bukene butagira izina nanone, aho kugandara Diane ategerezwa kurondera ico agaburira abana biwe batanu asigaranye. Diane agwana nanone wenyene kugira ngo atunge umuryango kubera ari umupfakazi, atunze umuryango wiwe kuri ubu ngubu nyuma yuko aba avuye guca ingero. Amakuru rero uko twabashikirije amakuru akubabaje cyane kubijanye n'uyu muryango, tube hafi ashobora gukora kandi akiteza imbere. Kumbure anisununurire aripfuza ko kuronka agatahe ko kumufasha mu bijanye no gutangura ubudandaje. Indoto yiwe nuko yoronka inzu yiwe hirya y'ejo, uyu mufashije aramugirira agatelefone kugira ngo bishoboke kumuterera. Iyi telefone yatanguye gukora ejo, ubu abashaka kumuterera kuri ubu ngubu barashobora gufasha uyu mutambukanyi. Kuri ubu rero ukaba wipfuza kumufasha wocisha kuri Rumcash 65504216. Abari hanze y'igihugu murashobora guca kuri GoFundMe. Kuri ubu rero nayo ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaho mu gihugu cacu Burundi, ibintu birahejeje gukomera nyuma yuko hibonekeje indwara ifise ibimenyetso nk'ivya COVID-19 irabangamiye abanyabujumbura no mu ntara za ruguru. Amakuru rero dukura mu begeranye muri ico gisata kandi no mu bajejwe ibijanye n'ubuvuzi, ibijanye n'ubuhinga mu vyerekeranye n'amagara y'abantu. Kuri ubu ngubu n'amakuru adahumuriza nyuma yuko iyi ndwara itariko iratorerwa umuti. Amakuru rero adushikiye rero haribonekeza ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura co kimwe no mu ntara zo hagati mu gihugu, abantu barwaye indwara ifise ibimenyetso bishusha nk'ivy'ibicurane. Bamwe mu banywanyi bahaye ibibazo ko bafise ibibazo ko coba ari ikiza ca COVID-19 cagarutse. Kuri ubu rero umwe mu bene igihugu niko abitomora, turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane, bikaba mu nyuma z'uko mu ntara za Rumonge no muri Bujumbura benshi bita Bujumbura rura ivyo bicurane biravurwa ko ku bwinshi nk'uko amasoko yacu abitumenyesha. Abize ivy'amagara y'abantu twavuganye babona ko iyo ndwara yoba iriko iraterwa n'impinduka z'ikirere, kuko ngo iyo ariyo ihejeje kwibonekeza muri ibi bisagara bitandukanye, havuye igihe c'izuba nanone hagaca hinjira igihe c'imvura hamwe n'imbeho. Hariho imigera nanone ica isubira kuba myinshi mu kirere yitera indwara zimwe zimwe zifatira mu bihimba vy'ihemero. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane adushikira, reka tuyagaruke ko muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV. Bikaba mu nyuma z'uko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenyejuru General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ibihangange bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ndababwira ukuri, nyuma y'uko umukuru w'igihugu Nyenyejuru General Major Evariste Ndayishimiye wishano kuri ubu ibintu birahejeje gukomera cyane, nyuma y'uko turonse amakuru y'uko igihangange General Prime Niyongabo gifashanya n'umushikiranganje wa mbere Vendera ko buca bataziranda kugarika, nyuma yuko havuzwe amakuru yuko umushikiranganje wa mbere Vendera ko buca bataziranda kugarika kuri ubu ngubu yoba afise imitahe mu makungu. Bikavugwa yuko nyuma yuko yashika mu gihugu ca Ghana hari ibijanye n'amakompanyi y'indege yaba yaragiriyemwo urugendo. Vyose rero turi bigaruke ko muri amakuru akomeye cyane adushikiye, dossier ikomeye cyane yateguwe nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenyejuru General Major Evariste Ndayishimiye hawishano, bigaca biboneka yuko atapfuye kuri ibihangange vyo bigira bitangure iyindi patito. Kuri ubu rero reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira, tekinike ziriko zirakoreshwa mu gisoda c'u Burundi n'ibindi bitandukanye, nyuma yuko igihangange General Prime Niyongabo gifashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika urwaruka abasirikare bato bato mu gihugu c'u Burundi mu kibanza kitaramenyekana. Kuri ubu tukaba tugira ngo vyose tubibashetse ko idonido muri aya makuru akomeye cyane adushikira. Kuri ubu rero nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora kandi ko karigenda gusoma no kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona ari akazojyana aho nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya umushikiranganje wa mbere Vendera ko boca bataziranda kugarika yo bahejeje gutahura yuko General Prime Niyongabo igihangange mu gisoda c'u Burundi co bakiriko kiramuhenda. Amakuru adushikira nyuma yuko kuri ubu ngo umushikiranganje wa mbere Vendera ko
buca arashobora kugirirwa nk'ivyashikiye General Alain Guillaume Bunyoni uwo yasubiriye. Kuri ubu rero mwarumvirije vyashikiye General Alain Guillaume Bunyoni, kuri ubu birashobora kwagirirwa n'uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, bityo bigatuma Gervais Ndirakobuca ashikanwa mu butungane. Amakuru dufise rero na makuru ateye ubwoba mu gisoda c'u Burundi no mu bushikiranganje. Amakuru dufise nyuma yuko Keri Nkurunziza yahora ari Somambike w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye ku masezerano y'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru dufise n'amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ku yose ido nido, bikaba mu nyuma z'uko Keri Nkurunziza ari we yari yagendaniye umukuru w'igihugu mu gihugu ca Tanzania, nyuma yuko umukuru w'igihugu bivugwa yuko ubugwayi bwe bugeze aho umwasi ashaka. Vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira, aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya murashobora kumva inkuru yuko ajanywe mu makungu kugira ngo amagara yiwe akurikiranwe. Vyose rero tugenda tubibatororokeza tukabibashitsa ko kuri imbonera shakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mu biganiro vyacu vya misi yose. Kuri ubu rero Keri Nkurunziza igisoda cikaba cahejeje gutahura yuko yoba ari umugambanyi nyuma yuko yibonekeje mu kibanza carimwo General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu vyavugwaga yuko Keri Nkurunziza arashobora kuba ariko aragambanira ibi vyose biriko biraboneka, na cane yuko amakuru yavugiwe mu nama y'ibanga mu gisoda c'u Burundi aca ashika ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bikaba mu nyuma z'uko ibi vyose bibaye nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamaramaje kuba yokura General Prime Niyongabo igihangange mu burongozi, na cane ko bivugwa yuko igihangange General Prime Niyongabo coba kigira gitembagaze ubutegetsi. Nihemvo iriko iratuma ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye budatembagazwa. Vyose rero reka tuvyiyumvirize muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Igihangange General Prime Niyongabo nyuma yuko humvikana umugambi ukomeye cyane wa kudeta umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho yarahejeje indwi zishika zibiri mu makungu, harumvikanye umugambi ukomeye cyane. Mwarumvirije ibijanye no kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu ivyahashikiye. Mwarumvirije yuko umutekano wongerejwe mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye ku mvo zo kwameriza ibijanye na kudeta. Umugambi ukomeye cyane rero vyaravuzwe yuko mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atari muri uwo mugambi, ariko kuri ubu yaciye yinjira muri uyo mugambi nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atahuye yuko uyu mushikiranganje yoba afise nawe amatungo adasiguritse. Biravugwa yuko Gervais Ndirakobuca umwanya n'umwanya arashobora guhunga igihugu c'u Burundi, na cane ko bigiye kumushikira vyoba bimeze nk'ivyashikiye uwo yasubiriye ari we General Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru dukura mu bushikiranganje bwa mbere aremeza ayo makuru, na cane umwe mu batashimye ko tuvuga amazina yiwe yahora agendanira uyu mushikiranganje wa mbere. Kuri ubu rero bikaba vyaravuzwe yuko Gervais Ndirakobuca ari we yoba yarahaye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Bikaba mu nyuma z'uko atari huko aratahura ibijanye n'uyu mugambi ukomeye cyane General Prime Niyongabo yoba yahejeje gufata atamugishije inama. Kuri ubu rero atabusuma bubayemwo turabashikiriza amakuru akomeye cyane adushikiye mu bijanye n'agateka kazina muntu. Turaza kubashikiriza amakuru akomeye cyane avuga muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri ubu igisoda c'u Burundi coba gihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ndavuga abasirikare b'u Burundi, mugabo ndakubwire abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bamwe baba bariko barakorana na Red Tabara, na cane ko baba batanguye imigumuko nyuma yuko General Prime Niyongabo nyene yoba ariko arakurura ibijanye nuko ariko yibonekeza mu busumba buteye ubwoba. Bica vyerekana yuko General Prime Niyongabo yoba yarungitse imisore muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kumva zo gusuma inzahabu muri ico gihugu nyene. Kuri ubu rero ubutegetsi bw'u Burundi bwoba bushitse aho umwasi ashaka, na cane ko biboneka yuko ubutungane mu gihugu c'u Burundi bwoba bugeze aho umwasi ashaka. Ibijanye nuko ariko haribonekeza ubusuma nk'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abishikiriza, nubwo nawe nyene ibihanganje bimwagereza yuko nawe ari umukuru w'abasuma nyuma yuko adandaje abana b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Reka vyose rero tuze kubigaruka ku muyandi makuru yacu akomeye cyane. Turaza kugaruka
bigaruka ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, indyane ziri hagati y'ibihangange n'ibindi bitandukanye. Gervais Ndirakobuca yobagira toroka igihugu nyuma yuko vyoba bigira bigaragara yuko kandi biboneke yuko yoba nawe afise amatungo adasiguritse. Kuri ubu rero birashobora kumugirirwa nk'uko vyagiriwe General Guillaume Bunyoni, bikamu nyuma zuko ibi vyose vyoba vyarashikiye Bunyoni nyuma yuko nawe nyene yari yibonekeje mu mugambi wo gukoresha amangetengete n'ibindi bitandukanye vyo mufasha mu gutembagaza ubutegetsi. Ibi rero bikaba binabonetse kuri Gervais Ndirakobuca. Kuri ubu rero turaza kubigaruka ku vyose ido nido. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri we wahejije gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora akaniko karyonda gusaba muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona ari akazi ujyana nawe nyene pyonde ko turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru avugwa ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cyane yuko turonse amakuru ava mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Vyose rero ni mukanya. Iyi ni Burundi News TV.